munsi genekerezo ya 19 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 ishirahamwe Arishoto ishirahamwe mu byo rijejwe gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu risanzwe riharanira n'ibibazo by'akazina muntu hano mu Burundi riramutse rishikiza ikiganiro abanitse n'amamenyesha makuru kubijanye nuko ribona ryabonye ukuntu yabonye impuzaza zavuye mu gihugu ca Kongo zahongeye mu Burundi uko zagezera ko yabonye byagiye biragenda mu majo make rero ishirahamwe Arishoto ribufashe kano kanya kugira ribanze rishimire leta y'u Burundi ukuntu yabonye yakiriye impunzi zazivuye mu ca Kongo mu ntambara y'ikora mu seruko hisunzwe amategeko mpuzamakungu akinga atakazina muntu kuko impunzi umuntu nawe w'impunzi aguma ari umuntu arafise uburenganzira kuronka ahungira arafise uburenganzira kuronka ibivyangombwa mu gihe ari impunzi rero ikintu cyatunejeje cyane twakengurutse nukuntu twabonye ndetse n'aba polisi bari bavuye mu gihugu ca Kongo bahunze bafise n'ibigwanisho n'imiduga y'u Burundi kitabahoteye cengo ngo bicwe ariko babakingiye tukabona yuko basubije no mu gihugu cabo neza bakakigwa atawo tubonye afashwe yishwe agirwe nabi canke ahohotewe ikindi dukenguruka cyane twage turakwirikirana cyane kuvyagiye biravugwa bica ku marizo sosiyo twakwirikirana mu magroupe ya WhatsApp aho twabona amagroupe mwamwe ahamagarira ugwankano canke gutoteza bamwe bivanye n'igihugu bakomokamo ariko twabona bamwe amagara ngo mubare ngo hari abantu bakoraho bamizuku abandi bava mu gihugu iki ariko leta y'u Burundi twabonye yuko yabyifashemo neza ivyaca ku marizo sosiyo byose vyerekana yuko agomba habe ingwano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda aho byaca bigomba gufatana yuko abarundi n'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi bofatwa nabe ko tukabona igihugu cy'u Burundi cyayifashemo neza mbere bakabanda baho nk'abantu kwabana ibigo bayeho abakora mu buzi butandukanye n'umubare atabashoboye kwirukanwa cyangwa ahotewe cyangwa yicwe twege turabikenguka mu ishamwe hane yo tubajega muntu Arishoto iyo ni intambwe ikomeye tweka yuko uwo munsi mu Burundi agateka kazina muntu kifashe neza ndetse aho twabonye yuko atabantu bashoboye guhagarikwa gupfungirwa ubusa bivanye n'ivyo twako turumva bivuga mu karere k'ubuseruko byabiteye ubwoba kuri ico rero two twashimiye kuri ico turasaba leta y'u Burundi gukomeza kubahiriza agateka kazina muntu ntihagire umuntu ashobora gupfungirwa ubusa kandi turasaba leta y'u Burundi yuko impunzi yogerageza impunzi zihungiye mu gihugu hagati zigakingirwa cyane umutekano wazo ndetse igakora n'amakungu kugira ngo ivyankenerwa biboneke ikindi naco turaha ikindi tubona gishobora guhunganya agateka kazina muntu twabonye leta bakorera ko abana bakiri batubu barevye amashuri muri izo kambi n'amashuri ahari abakenyezi n'abagabo n'abana bose babana hamwe rero turasaba yuko ishiraho intumbero kugira barose amashuri bashira amashuri aho bashobora kwiga nabo bandanye biga twarusaba rero n'amakungu yuko iki kibazo c'impunzi naho umuntu ziri Kongo amakungu yo kwikirana cyane kugira abahunze abakongomani bashobore kuronka ibafasha kandi batandukanye imiryango n'abantu usanga bari hamwe kuko hashobora kubamwo n'ibihunganye bateye akazi na muntu nk'amaviore gufata ku nguvu bishobora kuba hagati yabo kandi tushaka turangiza dusaba yuko n'amakungu yofasha kugira ngo ibibazo ibintu bazarahunga muri kano karere ka Afrika buseruko izi ntambara ziguma ziba kuko zituma batubona ihohoterwa rya kimwa muntu riguma riba tukabona abantu bangara bicwa kwizi ntambara zo zirahagarara hakaba umumvikano twebwe mu gisanzwe impunzi zimwe z'abakongomani ziranka kuja hagati mu gihugu kifuza yuko zoguma mu makambi yegereye igihugu cabo twe tubaza yuko umuntu yahunza guma uburenganzira bwo kwidegemvya boreka bakabashira ikambi aho biyumva bonyene kuko nari yavuga ati
ibintu bishobora kugenda neza tugasubira inyuma byoroshe. Ndumva yuko ata muntu ivyo guhohotera impunzi ngo tuyijana ku nguvu, oya, ahubwo impunzi bozereka mikambi bipfuza zegera igihugu cabo. Mugabo twovuga ngo impunzi zigume ziyereza hagati mu gihugu, nibazishire hamwe kugira ngo bica biboneka nuko bica bibona no kugira ngo nabafasha bashobe kubafasha byoroshe. Ego tumaze iminsi tubona twanashike nko ku munsi wa kane twari twashitse ku rubuga mu ntara y'Ibitoki turaca n'Igihanga muri Bubanza, twarasanze heshi hari sukurike by'ukuri kwaraba abana baraho hantu n'abana bose n'abavyeyi babo hashobora kuba ingorane z'amagara mabi, abantu batangwa no gupfa bishwe n'ibiza. Turasaba yuko nk'ishami OMS naryo rigerageza gufasha kugira ngo amagara y'abantu akingigwe, ndetse habe bashireho n'utuzu twasugumwe dukwiye tumwe twunguruza kugira ngo abo bantu izo mpunzi zibandanye agateka kabo kubahirijwe, nabo bashobore kubaho ejo ntadukibiza bahunze intambara nazi ingwara zice bamara. Ishirahamwe ya Rishoto dore twandikira nyinshi mu gihugu, aho twamenyesha ivyo tuko turabona mu kigo kijeje gutunganya ivyakawa mu Burundi Odeka, aho twari tumaze kuronka amakuru ndetse n'amaraporo akwiye yuko hari abakozi bagiye kwirukanwa bidaciye mu mategeko, babanje bariko barahohoterwa kandi amategeko abanje no guhunyangwa. Maraporo kwa dufise hagomba kwirukanwa abakozi 108 basanzwe batwara amanuzeye amastation y'amazine ya leta, aho bita les chefs des usines. Bose bafashe kibiraho kugira ngo birukanwe bataravye umwe wese icafise mu gihe tuza amategeko y'u Burundi kugira umukozi yirukanwe hisungwa amategeko. Twace hayamaze kuba cyo bitaro kiritema kugomba kwinza abakozi bashasha muri ico kigo basubirira kandi tuzuza amategeko. Tumaze gutohoza tugaca hirya no hino niho twandikiye nyinshi mu mukuru w'igihugu. Turashima uno munsi twagomba tumenyeshe abana makungu babonye rya kire twanditse uno munsi ko tubamenyeshe ko turakurikirana ku mwanya uko ivyo muri Odeka biko biragenda kugira ngo ntagire umwene gihugu n'umwe cyangwa umukozi ahohoterwa bivanye n'ivyumviro vyiwe canke inkomoko yiwe canke bivanye n'abakoresha inyungu babifisemo kugira ngo bashe gushiraho abibipfuza. Rero twagomba tubamenyeshe yuko twarashoboye tumaze kwandika twashoboye kuvugana nawo miro vya nyinshi mu mukuru w'igihugu bafise dossier, baratumenyeje yuko dossier iko irigwa turakurikirana kandi twanumvise yuko dushima cyane yuko bamaze gufata yuko umuntu wese muri abo 108 aribo bategeza gusubizwa mu kazi kiretse umuntu yoba afise itonga ikosa yafatanywe riboneka ryanditse nk'uwivye. Aha tuvugana rero turamaze kuronka tumaze kuba dufise amakuru n'amaraporo nko mu ntara zitandukanye abakozi bamaze gusubiza mu kazi. Aha turabonga nko mu Kayanza twaramenye yuko umwe gusa ari watagiyemwo bateza mu bakera batwarabonye impamvu umwe twabonye yuko n'urubanza rwa Sentego rwaraheze aho yafatanywe amatoni y'amakawa. Nico twegemeye cyo turagishima kuko turavuga ati umuntu arenganywe nkabo ntibarenganywe mugano uko zicaha agahanwa. Twege ko hahanywe ufise icaha twebwa ivyo turabishima. Ikiri naco twagomba tuvuge turasaba za Kayanza handi hose ko za Ngozi hariho abakozi twumvise babanyene babahaye mugato kumva hari abantu bagirije yuko harimo babiri bavuga yuko umwe ngo yashinze centre de collecte cyo bitwa centre de collecte n'ahajya abantu beganitse kawo mugabo muri ico gihe rero turavye kwa mateka avuga amacentre de collecte kesh kandi yari yemewe muri ico gihe rero ijambo Rishoto rero risaba Odeka ndetse n'umugwi wanyene cyo mukuru w'igihugu uri kurakurikirana ico kibazo ndetse n'ubushikiranganje bujejwe Odeka twagwamwo mu bidukikije n'uburimi n'ubworozi kuri ikibazo ca Odeka bikwikiranira hafi kugira ntagire umukozi yirukanirwa ubusa muzi ntara zose abakozi bose baje mu kazi kabo kandi rukitima bagize
idahuye n'ukuri ije guhunyanga uburenganzira bw'umuntu ifutwa nkuko twabivuze hakigwa umwe kumwe ufise icyaha ahanwe muga abantu bose ntibacihanirwa kivunga aho twatanga karorero nkuko usanga iki cyaodeka besha aba batwara ama ezine ya leta bariko barazira cyane birikwa ko kubera n'inzego za odeka nkuru kubera hariho ama ezine yabigenga privé ariko agashingwa n'abantu bashinga bakorana nabo batwara odeka kugira ngo ku nyungu zabo kugira ngo bikunde mu privé maze kuronka bace bakorana muri odeka ugasanga akaba ka leta kaje muri izina ya leta wawo muri odeka bagaca bafata bagagakorora nka bidahwiye muvyo twatoje bakagashira nko kuri 50% ariko akaba privé bigenga 90% kubera hariho kuganira bifateniye nuza barafumba kutishwa cyo turagigaya karwa hatera kama yinisho mu gihugu yuko ikintu ca odeka turavye ibintu amazina yabigenga ariko aratuma igihugu cyacu Burundi gisubira inyuma kandi igihugu cibwa nabene ivyo tunza bene igihugu ati gute kugira kawa kaboneke leta ije mutaye gutanga ifumbire ugatanga umuti wo gupoma igahimiza bene igihugu kugira ngo batera kawa hagaca aba privé za gufata za kawa zoje muri leta zikaza amera agaciro kugira gutera imbere bagacakishira ama privé basha mifuko yabo bakoranye n'abatware rero dusaba yuko muri ejoto amazina ya privé afutwa hagakomezwa amazina ya leta